birasabwa ko uronka n'uwo muzofashanya kugira gute kuriha yanyu akaba umwuga muri babiri canke batatu canke bane akaba umwuga ngo twebwe muri twegerane sinyana mvuga muri ico gihe twebwe kenshi barakunze no kubaza ati mbe nta muntu ushaka umuntu mubana kugira hamwe n'ubwo vyanka byo gupanga bikanga ugasanga afise umuntu mwemerera vaye aho ati byo gufungura canke byo uzoba uzopimenya imbuto ujya kw'icumbi mw'ibarabara ndumva ndakubona mugabo isikaye ntumbazi muri ico gihe rero twareza turashamo ubumwe n'ugushobora kugira umuntu harimo famille usanga ziba zifise ndayivuga uko zisanga ugasanga bashobora gutunga umuntu bakagira umuntu wamubonye rero bashobora kumusabira aya matemonyage twumvise mu basuku bakunzi ba Asia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima turabaramukije cyane mwese aho muherereye twifuza amahoro y'Imana bane namwe kuri uno mugoroba rero twatewe iteka no kuronka abashitsi basanzwe basukurira umuryango katolika wo muri za kaminuza dusanzwe rero turacari kanyamuneza ejo niho twasozera indwi yahariwe umunyeshuri w'umukatolika wo muri za kaminuza none rero tudatebeje twagira dusabe abakunzi bacu babaramutse banabidondore abari bo kumbure je ndabaza ariko namwe mubamenye baje kwidondora natwe musanzwe mumenyeye natwe twese ce twivuga ko musanzwe mutuzi akanya n'akanyu kari bashitsi bacu mudondore abakunzi bacu kuratsi murakoze rwose kugira amahoro ya Kristo naganze Kristo jewe ndi imbere yanyu nitwa Trésor Arakaza mvuka muri paroisse Saint-Paul Munini diocèse ya Bururi ubu rero ndimo naburi ubutumwa waniga kwige Singagara ndazana neza ubu muri paroisse Saint-Joseph Ngagara yego nkaba ari sukuru n'umujyana ego biraboke kumenya kwidondora ego murakoze kugira amahoro ya Kristo naganze Kristo karibu cyane kuri Asia murakoze rwose ego me murakoze cyane turabamukije natwe amahoro ya Kristo abane namwe naganze muravuga nk'ishimwe pe abamvuka muri paroisse Bukeye itumwirande Eduardo ikaba ikukira diocèse nyine nkuru ya Bujumbura ubu nkaba ndi muri paroisse Sainte-Famille de Kinama Audrey wakoze cyane nawe ukaba ujeje uki muri famille catholique dufashanya iyo musukaje kuvuga ntikigira by'umusuku muri famille kwitegereza kaze cyane basuku bacu nanje ni Sandrine Hakizimana umukutsa kivi kuri Asia turi kumwe na Imana rero Josiane umukutsa kivi kuri Asia ariko yaciye muri uwo muryango kandi Sandrine navyongereye kuko natwe twarerewe muri uwo muryango iyo jewe dusange kaminuza n'umusuku mukuru mu makoro nanjye dusangiye ubutumwa nari umusuku ego Josiane nkuko abivuze yarasukuye umuryango munini mpuzamakaminuza ego jewe ariko sinasukuye umuryango ariko nasize nkorera ubutumwa muri Université de Grand Lac aho asanzwe yiga Trésor byanhimbaye cyane n'umuse ko yasanzwe yiga nuko rero nkuko nemeje kubivuga turimo akanyamuneza twaraye turangije indwi yahariwe umunyeshuri w'umukatolika wo muri za kaminuza aho twayisozereye ku munsi w'ejo twayisozereye muri INSP none abavukanye iyo ndwi mwayibonye gute mu majambo avunaguye abatashoboye kuhashika mwabibonye ko byagenze gute murakoze cyane indwi yahariwe umunyeshuri w'umugatolika yiga muri kaminuza ubwa mbere nk'uko tubwira ariko batwumviriza turayihimbaza ku nshuro ya 22 ibidasanzwe byaragaragaye hagati yacu twaragabanye murumva ko ari indwi ntabwo ari minsi twatanga ku munsi w'Imana ibirika na 19 mu babarire kuko ndabatumye twari twisozera ku munsi w'ejo ibirika 26 kwezi turimwo umwaka turimwo kakanyamuneza kuva ku munsi w'Imana wabwira ku 19 tugabana inyigisho zitandukanye porogaramu nyinshi rwose ziri speciale kandi two speciale cyane byiza rwose kandi bihimbaye n'ubutandukanye muneza murakoze cyane murakoze cyane Audrey uravye
igishasha cabaye ugereranyije n'izindi nteguro zo mu myaka iheze ni igikubona kandi wishimira ugereranyije n'izindi someri zaheze n'isomere yo muri uyu mwaka wayibonye gute ni iki mwasigaranye? Murakoze cyane. Ikintu twasigaranye dufatiye no ku mateme twari dufite ku mateme adutumira kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo ibyo bidushikana mu bwerane mu bintu ntagiye ikintu nasigaranye twari dufite teme yatwiga mu itonya kuronka nk'ukudatwinjira abanyakigongo. Iyo teme yaransigaje ikintu kinini cyane kuko twaragiye profondeur y'ikirungo c'Imana tukabona ukuntu natwe twe kuba abanyakigongo tutitaye ku cyo turi cyangwa tutitaye ku cyo umuntu yakoze ariko tukaba abanyakigongo kuko twaba abanyakigongo niho na twebwe tuzoshobora kugira ikigongo. N'ikindi kintu nasigaranye ikintu c'ubumwe. Ubumwe twarabona ukuntu mu kugira ubumwe utogira ubumwe hagati yacu twenyine nk'uko twe tuba tuziranye nk'uko tuba duhurira mu mapiyeri atandukanye ariko n'ubwo atashobora kuza muri piyeri ukamwereka ubumwe ufitaniye nuko mungiye ubumwe impamvu twunga ubumwe na Kristo twunga ubumwe na Kristo aho yitanga ku musaraba akatwereka ubumwe dukwiye kugiranira ubu bwiwe yitangira ababi n'abeza abasenga n'abadasenga bamwemera n'abatamwemera none natwe nk'abakristo twarasigaranye yuko twogiranira ubumwe n'urya atakumvira ushobora kuvuga ati mugiye gusenga ntakumvire ukabimwumvisha ukamwereka ubumwe ukamwereka urukundo kubera ibyo niwabimwereka akavyumva agakurikira iyo nzira nawe uriko urajana ni nk'igitsibo kuri wewe kandi igitsibo kuri murakoze. Urakoze cyane Audrey. Mbere mu kuba abanyakigongo nk'ukweje kubivuga ni ukubura umutima bose kuko data wo mu ijuru agira igongwe twese yaba abamuyoboka cyangwa n'abatamuyoboka ni nka témoignage kubaho ubwo buzima bw'ubukristo bigatuma wigisha n'abandi na cyane cyane Sandrine ko mu makaminuza tuhahurira n'abantu benshi abemera Imana abatemera Imana abasenga mu madini atandukanye rero Kristo arahamagariwe gukunda abantu bose ahuye nabo mu nzira yiwe. Urakoze cyane na Josiane wewe nawe ukuje aho wari uri hanyuma nawe ni igiki wabonye caguhimbaye gishasha ugereranyije no muri ya myaka cagiye ugisukurira umuryango ejo bibonye gute? Murakoze cyane ngira nibutse abakunzi ba Action Vibes TV ko jewe naje muri kaminuza année académique 2005-2006 ndwa wari umwaka wa gatatu batanguye kugira uwo muryango w'amakaminuza ahurira hamwe hama nukuvuga ko ico gihe hose bama bategura kare tugishika ntibagira indwi yose mwa twaragira nk'iminsi 2-3 nukuvuga yuko je sinzovyibagira iya mbere nagiyemo rencontre ya mbere twagiye mu gasare gatoyi ko muri Saint Paul mugabo nkejo uravye sare yo muri IMS ingene yari yuzuye muri jewe naravuga nti cya gikorwa cyarakoretse mu nyuma rero byagiye bigenda birakura amakaminuza mwamwe agenda arinjiramo kubera byasaba kugenda gusigurira abakristo ugasigurira n'abarongozi b'ayo makaminuza kugira ngo bumve ko hoja kubera imisa bati none ko mwaje kwiga ibyo by'imisa nabyo bije gute ariko buhoro buhoro no museri kinyohera cyane nuko nibaza ko ata kaminuza nimwe itarimo abanyamuryango henshi vraiment ubu reka tugenda neza yego bikorera neza tutari mu nkuru nziza ko twaje gusaba kugira ngo umuryango ushobore gutangura. Murakoze cyane mwavuze ikintu c'ubumwe nca ndibuka ko kuva kera twitangura muri za kaminuza nanje ngene nabisanze baraduhamagaye cyane ikintu c'ubumwe apana ubumwe ko musangiye idini gusa apana ubumwe ko mwinjirira mu muryango umwe gusa beshe binyuza akanserite kamwe kuko ukuguzwe tugira ni umwe twagera umwe hagati y'amadini yose rero twebwe muri famille catholique tugize urubanza twaratumira abanglikana twaratumira abamizima ayigere rero bigira kuntumira rimwe mu bamizima birancangana ariko no mu bamizima bicara bari sepa aba kenyezi kwabo abagabo kwabo
rero ndagaruka muri iyo sare natumiwe iyo nicaye baraheza barambwira ati oya saha abanyamuja kwicara ni muri ubwo bumwe ni muri ubwo rukundo kumva ati naho kumbe tuba tuvuga bimwe ko twese turubaha imana ko badutumire turabakumwe ego none bavukanyi Audrey na Trésor mwebwe kumbure muri kaminuza mu minsi iheze mwari muri secondaire mbega mutazi muri kaminuza mwari mufise nihe shusho ya kaminuza nyene muzoyibamwo nyene muzabamwo haba mu gusenga canke mu vy'ivyigwa mwari mufise nihe shusho n'umwe wese kumbure yasinyara yona kangira nihere ko bwa mbere bwo kuza muri kaminuza hari igihe uri muri secondaire anagaye dupapa muri secondaire mwaka wa nyuma baba barushe rwose uriga ati uzobandanya muri y'amasabisi umumena prema kubandanya kw'ishuri biri muri wewe n'umuhamagaro wo kwiga kaminuza ukumva umenga awuhari bajama rero usanga twakuranye usanga ariko bagira mu Kenya abandi Dubai umenga nawe woca ugenda mugabo bwabo bugiye burahera twaba turi muri secondaire ucumva ijwi kugira ngo kuko kuja kw'ishuri n'umuhamagaro arasanzwe ari umuhamagaro rero muri secondaire usanga twakora ubutumwa butandukanye twabihimbari rero twayibwira ati muri kaminuza kuri hanze banaje gusenga bizogenda gute dusubira gukora ubutumwa bimeze gute rero maze gushaka muri kaminuza nasanze ubutumwa butandukanye imihari n'imigwi itandukanye amaporogaramu atandukanye usanga bimeze neza biryoshe iyo uje rero umuntu akunda gusenga akunda ubutumwa ubura gufungura kwa Yesu ingoma byuzuye rero naka kabiri mubona n'umunsi byo kwiseprema twakesha ibisabisho byo muri kaminuza murakoze rwose ego Trésor ahati yaratsuze Dubai Imana yakinga iwe cyo twakumenye kumbure imaze gushira inzira banda gutera imbere nta gifashe n'ubu niyo weza kushizo bandana urakoze cyane Audrey nawe urakoze cyane je nanje nkiri ku ishuri nimaniye nyine nararabona ubuhe ngira akazi nkuko ibyo kujya ku ishuri umuhamagaro nyine je nabati maze no kuza nakugana zosenga dimanche ariko cyandaza ku ishuri cyansanga dore ndi asamu harama magusenga ndashika ntabeshe nko namaze nka desomene ntonda gusangiye gaca bishika nkabasanga nko kwikare bari mu mihani nagenda numva umenga impuzu zose zirakoroka numva umenga bose bambonye nkumva nyene mfise ubwoba nkaca nkibuka ibyo bimaramara mfise ni kubera mfise ibyo ndiko ndatakaza nahora nsenga nahora ngubu nanje mba ndi mu muhari ariko sinciye mu muhari hama nanjye ndaza gusenga maze kujyamo nkoho nkabona rero ndagiye gusenga ndabyutse ndagiye ndabandanije wumva umengo ni umunezero cyane basi subira gukunda gusenga cyane kuko yumva nkishika gusenga dimanche zoba ariko maze gushika nkabandanya narabonye yakarusho cyane kuko maze kubibamo hasengera haza ndagenda mu wakiriye matinari cyangwa bibaye nakwindi nkagumaho basi narabona nuko kwitanga kubera hariho kuba ushoboye kubyuka izo saha hariho abashobora kuba baje baza kuza batiga ariko wewe urashobora kugira kubyaye byaba byiza mubaye maza muje bivaye n'ukuntu baba bakubona kubatisha ko umuntu ushobora kumwigana ukamukurikira ukuntu nawe abyuka akaza gusenga kandi bivaye n'uko urashimira intare Yesu aho uri rero natwe turashimira nanjye ndashimira Imana kuba naraje nkasanga barasenga kuko je hari ibyo yayimvutse ko nzosanga basenga nenzi ko nzoza nkiga hama nkazaraja gusenga dimanche ariko ndashimira Imana nkashimira n'abo baba baratanguje aya matike muri kaminuza tukaguma dusenga ntitwige vyonyene ubu rero turiga tukamenya kubera ibisabisho tugira Audrey arakoze cyane icyo kintu cyo answeta rero hariho ine ya famille catholique mwambwiye ngo baravuga n'amazina y'abatanguje uwo muryango abo bantu rero Audrey bashimire tubashimire Imana ibahezagire aho bari hose
je ndabavuze ushobora gukora nababonye mwaruse amazina bashimira ry'amazina y'abajya abantu twarumvise amazina yabo turabakengurukiye cyane duhereye kuri Patiri Inyasi nkuru nziza Imana imuhezagire cyane ahari turamukengurukiye ku cyiyumviro yakoze cyo guhuza abanyeshuri bakatureka biga muri za kaminuza antaduhuriza mu bindi bikorwa yari gushaka kuduhuriza mu kuvuga ati muzoza murahure harya mugure siporo muhurire harya mutere inkuru ariko yashimye yuko twohurira hamwe kugira ngo dusenge tugire ibisabisho dusenge Imana ahari Imana imuhezagire cyane turamukengurukiye hamwe na Patiri Ntabona nawe Imana imuhezagire cyane murakoze cyane aho sinogenda ntongeye ko kandi abo bantu rero yaravuze jewe ndi mu bantu batanguye muri mwebwe ngaha ndi mu babatanze kuja mu iyo famille ni ukuvuga ngo naje muri universite année académique 2005-2006 wari umubwira gatatu batanguye ayo makoraniro twagera ntitwagira semaine yose twagira nk'iminsi 2 cyangwa 3 hama wari upagije ati uravye ejo ko ariho wari uri ukaraba n'ubu Sandrine twebwe jewe impuze ya mbere nagiyemo twagira mu gasare gato ko ngaho kuri Saint Paul mugabo no munsi uravye kuri NS ingene hari hangana urabona vraiment ko hariho itandukanye twebwe twari ama university ashika 5-6 mugabo nagiye gusukurira umuryango tugeze kuri 9 ubu no munsi ni zingahe 19 nuko rero abo bavyeyi abo bapadiri tubike abavyeyi ko nibo batuvyaye Padiri Inyasi yarakunda kutubwira ati aha mu makaminuza niho hazovamwo indongozi niho hazovamwo n'abandi bapadiri n'abaziki niho hazovamwo abavyeyi beza rero aha nyene niho duhera kuko mukiri muri secondaire mwararonka izo nyigisho ku mashuri ariko ubu twarabonye ko mu makaminuza naho dukwiye kubandanya ya ndero y'Ukristo kugira ngo tubane nkuko mubizi murazi ko Padiri Ntabona wewe yagize na paruwasi yitwa umutima w'ubwitonzi bakubwira ati ubwitonzi bwa mbere no kubaha Imana ubwenge bwa mbere no kubaha Imana nawe rero turi mu makaminuza nawe muri mu makaminuza ntimwibagire kubaha Imana ntimwibagire gusenga ntimwibagire gukorera Imana kuko bya bindi byose two turarondera tuzobironka tubanje witeka Imana yacu jewe rero Padiri Inyasi ari mu bambere hari akantu gatemo yaje gatoyi ntazokwibagira jewe naratinya kwiraba mu kiyo umukobwa yatinya kwiraba mu kiyo hamize nyigisho za mbere yari karatwigisha ingene Imana yaturemye idukunda twese turabantu beza ti jamukiyo wirare unina hazimana ngeti Imana warakoze amaso Imana warakoze akakavizaje Imana warakoze ivyingovu ufise ku mavi na hehe vyihoze nkako n'akantu ka mbere nibuka mu nyigisho za mbere nagiye kadashaka kumvamo nibuka ati bwa bundi naremwe mu gashusho k'Imana Imana irankunda cyane iranyiyumvira ko cyane yaranatubuza ikintu tobagura umubiri cyane rwose urabona ko ari usanga yagize nk'amaherene yatsanze nabone ko afise kamwe aho usanga yatondekeshe na nakamwanda bandi akatubwira ati uwo mubiri ni ingoro ya mutima mweranda hama mu nyuma ziwe baramuhinduriye ubutumwa turahakwa no guhahamuka mbega yemwe bigiye kumera gute urabona umuvyeyi yatanguje ikintu bamuhinduriye urahahamuka baratuzanira cyashimira cyane wamukoreye mu ngata Padiri Agapiti umenga ari mu Kinindo Padiri mukuru wo mu Kinindo zeze mu Kinindo hakiri umenga ipatiri ona mu Kinindo yego yahora ari Padiri mukuru wo mu Kinindo ico gihe yahavuye aja no kuba Padiri mukuru mu Nyakabiga turamushimira cyane nawe nyene hari umwaka twakoranye mu nyuma baratuzanira Padiri Bukene turamushimira cyane kuko jewe igihe nagira ntangura ubutumwa twari dufise Padiri Bukene hari ibikorwa byinshi rero twakoranye nawe nyene turamukengurukira igituma ndabakengurukira cyane bategerezwa kwifatanya n'abajene bategerezwa kuba nk'abajene kugira ngo
dutahure ubuzima turimo badutahure dutahuzanye ntibiba vyoroshe mugabo bategerezwa kugabanya filozofi hariya bakaza bakabana natwe hama bakadutahuza bakaduherekeza. Sandrine ibaze mu mayunivesite arenga 10 padiri akaba azi ko chaque semaine ateza kuja kuvuga imisa dante universite bamukeneye hariya na hariya ivyari ibintu vyoroshe mugabo barabidukoreye. Imana ibahezagire cane aho muri iba bigabasha bya bindi nyene bya bindi twiruka twese cya gisibo uyu yavuga turindiriye nukuri izirampera igisibo yateguriye abakozi bayo. Amen amen. Abasasi bose nasanze Patient nzo mamuvuze ariko kandi rero na Patient mugabo nihera nanjye namusanzeho undi musasi bose nasanzeho ni akadi yaje adusanze mu butumwa asikari Patient mukuru wa Pawasi ubutumwa bwitonze. Imana ibaduhezagiye cyane rwose abasasi bose abihe Imana bose twahuriye muri ivyo bikorwa bakatwitangira bakemera kururuka kuri hayo yabaje nkuko wabivuze ngo amasoro Daria n'abandi bagira benshi bakaza tugasangira ubuzima irahezagiye cyane. Niraho nyene fatiye kuco Audrey yari yavuze ati muri kaminuza nta muntu aza yiteze kwaje kwanga ivyo gusenga cyane tuzi ko tuja mu by'ubwenge twige hama tukajya tudusengere tugiye ariko n'ahantu horoshe cyane ko kitari ikikure kipere ko uje mu bundi buzima uje utanga ubundi buzima mbega Audrey na Trésor mwebwe mugerageza gute marge ubwo buzima bundi buje gutangura mukona nezi iyo bija mugerageza gute kugendera ijya teme y'urukundo bari mwihaye mu isomero tugere Kristo yaganze Kristo murakoze rwose nibaza ko ubwa mbere bwobwo iyo uri imbere y'abandi ubuza kuba akarorero wisunze nyene nk'uko umukama yagushyizemo kugira ngo bere akarorero abandi. Twebwe rero iteme yaradufashije kandi turifuza ko umutima muremure dufasha kwigendera ikivugo twatoye harimo amajambo yo kugira gusaba umutima mweranda kugira ngo adufashe kuba mu bwo bumwe. Umutima mweranda atahari ubwo bumwe ntushobora gukomera urukundo ntushobora gukomera. Rero twebwe ahacu ubwo bumwe nk'abasoko nihereye ko ndabuza kubugaragaza mu bo dusangiye ubutumwa. Burya hari ikintu mwakije muvuga muti harimo n'abantu mutaba musangiye ukwemera hariho n'abo usanga musangiye ukwemera aho nyine musangiye ubutumwa basanga ubwo bumwe nta buhari. Rero mu bo dusangiye ubutumwa ndagaragaza ibyo bwose kugira ngo nerekane ubwo bumwe urukundo kugira ngo bwa butumwa tuba turakora bushobore kugenda neza. Tugaca tuva mu butumwa mu miryango tuba turimo bamwe tudasangiye ukwemera ubwo bumwe urukundo twese tukabigaragaza kuko Kristo wewe yitangiye bose nuko ubudufashanya ubutumwa yavutse kandi ngo aho imvura abe n'abenzi. None rero turiko twandira ubweranda iyo turiko turakora byose nimba turiko turiga ndakubwira abagenzi nimba ndiko ndiga nkumva ari ubutumwa nimba nibyo ndiko ndakora nimba ndiko ndarondera ijuru byose biba ari futi. Yego murakoze cyane. Aha urakoze Audrey sinzi ko tumuganira kandi amugana sinje kure cyane yiwe kundi ushobora aho turi ariko ko utari uri kuriga ukamenya uko aho uri bashobora kuba aho uri wewe ibyo aho basi ushobora kuba ndasenga ugasanga aho muri kumwe gusenga numva ikintu cy'ubumwe n'uburyo tujya ukabona umuntu ukumva yuko ukamugirira imbabazi ugaca usanga abandi bari barabyumva. Rero twe nk'abasuru yabibyo ati hari n'abo tuba dusangiye ukwemera turi kumwe ngaho nyene ariko icyo kintu cy'ubumwe atabacunga atarukundo baba bafise muri yo baba bikunda bo nyene ubwabo ariko Kristo aravuga ngo nimukunda ariko nanje nabakunze mama dukunda utarabyibona akarankunda kubera ni twakundana cyo tukagira impuhwe babandi nke duhurira nkagira impuhwe Trésor ko dusangiye ubutumwa cyangwa nkagira impuhwe mwebwe kubera namwe mwahaciye ibyo n'abandi barabikora ariko we nagira impuhwe wa wundi ushobora no kugera akavuga ati ariko atumwanya ushobora kuvuga ati ngiye aha tugiye mu butumwa aha akambona nk'imbura kimazi cyangwa akambona nk'umuntu basi ntafadika ahubwo nibyo basi nibyo biduha iteka kuko urumva mvuze nti iciza cyose
ubumwe ubwo rukundo akabyereka ba bandi basanzwe babifise ntawe nzoba ndiko ndaca ariko nabyereka ba bandi ataho bavyumva naho babibona ntawe nzoba ndiko ndacana itaco. Arakoze cyane Audrey. Ico nashaka tugaruke cyane urabona famiye n'umuryango nyine sivyo je ngishikaje muri kaminuza wasanga burya naho twamaze tuje kwiga twe mu buzima butandukanye cyane ugasanga murasangiye hajya mu mu gitondo n'umuntu atazi inka zo kugura saa sita n'umuntu bava birukana atashoboye kuriha aharaye ryamana n'abandi ugasanga muri kumwe n'umuntu ari mu bibazo bitandukanye cyane mbega ubwo bumwe bugaragara apana kuvuga gusa musabisho ngo Imana izoguhezangira nzogusengera ni gute abo bantu bose mushobora gusangira ubuzima mugasangira umutima isangira ubuzima n'isangira mutima bigakunda muri uko kudasanga utandukanye hari ubuseminari bara utayifise hari uriye n'utariye hari usahajya muri udasahajya mubigenza gute? Murakoze cyane aho umwana niwe avuga ngo ukwemera kutegura ibikorwa aho harapfuye rero muri make ubwo bumwe nk'abakristo turagerageza ko dushoboye ubona umuntu mwahuriye gusenga muri priere matinale minervare yabuze cyangwa ugasanga byagoranye murabona ko benshi simvukira abanyeshuri biga muri za kaminuza harimo abavuye ruguru ngo nishiremo harimo tuba tuvuye ruguru ugasanga biragoye rero muri icyo gihe urashaka gusanga urabona inzira zindi n'umunsi rero mu gihe uje gupanga ushaka kubona minervare birasabwa ko uronka n'uwo muzofashanya kugira gute kuriha yanyu akaba umwuga muri babiri cyangwa batatu cyangwa bane ukaba umwuga ngo twebwe muri twegerane sinigana mvuga muri ico gihe twebwe kenshi barakunze no kubaza ati mbe nta muntu ushaka umuntu mubana ugira hamwe n'ubwo vyanka byo gupanga bikanga ugasanga afise umuntu amwemereye minervare ngo ati ibyo gufungura canke ibyo uzoba uzokimenya ubwo uzoja kw'ishuri mw'ibarabara minervare ndakubona mugabo isikaye ntumbazi muri ico gihe rero twagerageza turashiramo ubumwe n'ugushobora kwakira umuntu harimo ifamiye usanga ziba zifise ndabivuga uko zisanga ugasanga barashobora gutunga umuntu bakakira umuntu wamubonye rero bashobora kumusabira indaro aya matemanyage twumvise mu basuku basanga yarasabiye indaro umuntu umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu kuri stage ugasanga bari muri famiye ugasanga bamanutse aje gupanga umwaka wa mbere bigakunda umwaka wa kabiri ubuzima bukaca butangura guhuragura yabuze nyina tubifata yego minervare nayo nyine ugasanga ari umuntu ukabona ko byase ico gihe akayifataje abagenzi ari bishoboka kenshi hari bakunda kuvuga ngo sinzi igiswahili ngo waniwani cyangwa n'ikirundi ngira cyamaze kuba igiswahili donc akagira akantu nimba ufise igihumbi ugasanga ufise 5,000 ukagira tugasha dushira hamwe ugasanga minervare y'umuntu irashobora kuboneka ni bya bikorwa ariko turabwira biva mu kwemera bikaba pratique bigaheza bigashirwa mu ngiro yego rero birashoboka ugasanga bigenze neza ukwemera kurashoboka naho ho bari mu buzima butoroshe nyene urakoze cyane Josiane nibuka akantu kabwe hariho umunyeshuri yigeze kurwara sinibuka universite yari ariko hama rero muri semaine baravuga yuko tuzogira umunsi wo kwegeranya uburyo bwo gufasha uwo munyeshuri kandi byarakoretse kandi byaragenze neza cyane no mu nyuma yanjye maze kuhava ndibuka ko hariho abanyeshuri bigeze kuja mu butumwa hama baragira accident sinzi ko iyo kamubiri ego baragira accident nabajya abanyeshuri abandi bagenzi babo bo mu kaminuza barababaye hafi bakabafatira amanote bakagira gute hamwe by'ukuri ubumwe ubugore cyo ngira ko nshima akantu jewe yavuze ngo naje mva mu paruwase ya Ngozi muri diocese ya Ngozi hama ndibuka yuko abona jewe abari abasuku imbere yanjye bari abavuka ngaha ari mugabo ndashinga intare kandi nkashima ko umunsi umwe bifuje kuza kundamutsa
ego barashitse ahomba Yego. aho mpanze Yego. baraza kundamutsa kandi nanjye barantumira iwabo ndajayo kuvuga rero ngo iyo musenga nyamara bwa bumwe buba buhari ego cyo kimwe n'abasubiriye na jewe twasanga mwenga twarabaye uwundi muryango ejo narakavuze mu ijambo nacishijemo ni opportunité nziza yo kuronka abandi bantu tuzinanye abandi bantu tuzokorana iyindi miryango tukagura ego urakoze cyane Josiane ndashimye cyane abavukanyi batubwiye ibifatika biboneka ego ko naje ndibuka amaka atari make twaba dusangira ubuzima nce nibuka ubuzima bwabaje kuramutsa nce nibuka dukora ubutumwa kandi kenshi vraiment ubutumwa bwo muri kaminuza murabukora ugasanga muriwe no ku ishuri umwanya w'imihari ni iki mwiga ku ishuri mutafungura ugasanga ikigoyi kiratwisha nibuka ko patiri Ignace Nkurunziza yahora je nahamvuga ati mama we yari yakiri yahora ngira ashaka mama we ticumbugaye bunini tukasha kwegerana turi hamwe nk'icenda twibanye mu butumwa tugasangira ubwugari tukaryoherwa twe ntazi imana ko gusangira ubuzima bufadika ego nivyo mukama aduhamagarira none bavukanyi Trésor na Audrey tugana ku musozo ubuzima mubayemwo tumva ko ubuzima mufashanya mukabana hafi mbere na Audrey yavuga ati nari numva umenga nobiheba nkashaka uruhande mugabo numva hagatima kankwega kanzana ni igiki mwohamagarira abandi banyeshuri kumbure bakirabira kure batarumva ko boza muri uwo muryango bavuga ati nzoja muri pawasi biramaze ni iki mumva mubabwira je numva umenga nobatera intege kandi nosaba na mutima mweranda byo gukora akamfasha kugira ngo bumve igisabo kuko umaze kugira iyo analize ukavuga uti ngira nzoja gukora ubutumwa muri pawase gusa burya natwe tuvuye ku ishure dushika turyama turafise ubutumwa dukora mu mapawase amapawase turimwo kino gihe rero iyo umaze kugira iyo analize ukavuga uti jewe nzokora ubutumwa kuri pawase gusa ico ni ikimenyetso ca mbere c'uko haba hariho n'ubugabo mbere wanaravye neza usanga na sekibi yagize gute yaguteye kuko mukama dusaba kuba itara aho tuba tugeze nimba uri kw'ishure bitara aho nyene uri mw'ishure bitara aho nyene muwo mwigana wo mwicaranye bitara aho nyene none wa muntu kuko muri kaminuza muvyumve neza hariho abantu baronkera agakiza bageze muri kaminuza muri kaminuza arashobora kuza umuntu atari muri batisi atararonka usanga Rwanda ugasanga harimo abantu canke bazimiye bagiye ahandi ugasanga barashobora kwakirwa mu muryango ugasanga umuntu yaraje ibintu vy'ugusenga mugabo ni ubutumwa bukorerwaho agasohokerwa mu muryango noneho uvuga ngo uri umukristo udakora ubutumwa bwo kwase gusa hama muri kaminuza bajya Yesu nawe yagutumye yari kuri kaminuza genda ufwabure izindi ntama zitari mu ruhongore kuko Yesu yaravuze ngo hariho n'izindi ntama zitari muri buno busho zitari muri buno ruhongore none twe tuvuze kuza kuzirondera kugira ngo dusubire tuzegeranye rero ndateye intege rero abo bantu bari kuri kaminuza abakristo kugira ngo bumve ko ari ubutumwa ngombwa kandi babuza gukora birashoboka cyane rwose murakoze cyane urakoze cyane Trésor Audrey murakoze sinandi ikintu nobatumiriye ni kuri kuba muri Yezu biraryoshe waye muri Yezu hoho reka mvuge n'urunganiro kubera uri hajya kuri pawasi uragenda ugasenga urasenga dimanche ushutera utaha nk'umuhari sinakenshi urakwiyumvira kuvuga ati ndiri mu muhari canke ngirembe oya ahubwo niba aha harya nyene biga nimba uri umukristo umukatolika wiga kuri kaminuza aho ukabona yuko hariho ubutumwa wewe wari urimo gusa kw'iryo shure ukabona nta buhari wewe urahari kugira ngo ubere umuco abandi ubere itara rimurikira abandi ubu hatangutse basi badodo baravuga nk'uko turiko turavuga ngo turashimiye bapatiri Ignace batangije ubwo butumwa vyoba biryoshe nk'ubu umukristo umukatolika nawe ahari nk'umugwi yotangura canke umuhari yotangura abantu turashimiye naka kubera tubereye itara rero nobatumira yuko nabo bokwitaba ubwo butumire bw'Imana bakasenga babikunze batavuga ngo nzosengera kuri pawasi mu kwanya navyo tinaje nabo nimengo nzoza nige hanze nze ndasenga dimanche honyene oya ahubwo nibasenge bahere basenge mu gitondo birashobotse bacagana na soirée yo kuri kubera n'ukuri n'ubuzima buryoshe bumeze neza bareke Yesu akure muri bo Yohani niwe avuga ngo
abonye yezu ubu niwe akwiye gukura nanjye ngasubira hasi nabo bareke yezu akure muri bo nabo basubire hasi iyo mitima yabo boba baradadaritse umutima ayijanjagure ayisubire ayigire inyama urakoze cyane nagira ngira ko Sandrine jewe nanjye shimire abahoze mu butumwa babandanije hariyo abantu n'ukuri tukiri kuri kaminuza babijamwo kubera ariho bari ariko ukacumenga bavuyeyo ntimusubire guhurira muri bya bikorwa ariko ndashimira cyane nk'uko nabivuze jewe nasubiriye witwa Patrick na Rosalinda Imana ibahezagire cyane kuko n'uno munsi turacahurira mu gisabisho jewe twari kumwe na Muheto Christophe ahari hose ndasabye ubutumwa buzomushikira amenye ko n'ubu nkimushimira imyaka twamaze dukorana ubutumwa kandi nawe nyene ndazi ko yagumye mu murongo inyuma yanje hari Yannick na Edouard nabo nyene baracari mu murongo w'ubutumwa ico rero ni ikintu ciza cyane hari abandi benshi ba Patrice bande bagumye arabaganga bagumye bari aba docteur kera twabona umenga docteur n'umuntu ivyo bintu niyo bigaruka mugabo by'ukuri bose no musi duhuye aho umwe wese ari aracari mu butumwa yego cyane bose rero ndabatahije ndabaramutsa cyane rwose naho twari kubivuga duhejeje ariko nizera ko n'abana bacu tuzobakuriza muri ivyo bintu twakuriye maze rukaba uruhererekane urakoze cyane none ga Josiane nawe ko twenda tugana ku musozo nigihumva wabwira urwaruka ruri muri za kaminuza uraba ariko baraza urabahamaze igihe nigihumva wababwira nk'inararibonye mu muryango w'abakatolika wo muri za kaminuza urakoze Sandrine reka nsubiremo kajya narimbuze uri kuri kaminuza urashaka kubona muvuma y'abandi kumbura ukajyamo umenga uri kurabaherekeza ariko hajya nyene iyo uri kurubaka umutima niho witegurira n'ubundi buzima uzojamwo hirya y'ejo kaminuza ni imyaka 3 twebwe twamara 4 n'uwo kwandika igitabo uwo ni 3 kumbure n'uwundi wo kwandika wo kugira rapport de stage iyo myaka iheze uja mu bundi buzima ariko uriya mwanya wamaze hariya uwubemwo uri kurategura umwanya uzomara wabivuyemo kandi ifo profit mwavuze ngo harabaho ibikorwa byiza harabaho amasengesho uno munsi kubuzi Sandrine ntitukironka wa mwanya ukwiye gukora ubutumwa franchement ntitwahebye ubutumwa mugabo ntitukironka wa mwanya wiyaguye baje fata uwo mwanya mu byanze umusaruro nyawe nawe musenge mu gatondo no ku mugoroba kandi yakivuze Trésor bibarinda wa mwanya wo kuja mu bindi by'ibintu biragukingira cyane jewe ndibuka yuko kwimvise rimwe narakunda kubwira umugenzi wanje ngati burya ngaha jewe nk'utwara coordination bose barandaba nini cyara bazoba bambona ngahaguruka bazombona uko ntwenze bazondaba rero wowe wa mujene we uri muri famille universitaire umenye ko bose bakuraba bakakwitegereza ni umwanya mwiza rero kwiyengenga ni umwanya Imana ibiguhaye ikaguproteja kubera uri mu mababa yayo wa Yezu agukuramo misi yose kakajambo k'Imana wamuri kuraronka karagufasha kurengana ama obstacle atandukanye yego numva ako kajambo no batekere urakoze cyane Josiane cyane ko abanyeshuri bari muri kaminuza ni gihe novuga ngo ibisebuzi baregeshe kuko baba ariko bagomba kutumbeza neza ubuzima bwabo rero iyo shetani kurosa akaryo muri ico gihe cibisebuzi byinshi iragushira hasi byoroshe ico gihe rero kusigiye cyo gusamara nko abandi babivuze sigihe cyo guhushagurika ariko nigihe cyo guhagarara neza kugira ngo nakazoza keza kacu mukama adufashe kugatumbereza uko twiga uko dukura mu bwenge no mu mutima umukama adufashe kugira amahitamo neza mu buzima kiyeribuka kandi kantu reka ndagasubiremo ejo nari nakavuze hajya ku makaminuza erega inkumi abasore niho babonera inkumi ziwe n'inkumi niho zibonera z'abashinga nahebera rero nutaprofita ngo witware neza mu yimiryango yemera Imana yubaha Imana ifise icitinya bizogenda gutega mugenzi raba neza mwitware neza kuko hajya byose biva hajya ahubwo bwa Josiane tuzogaruke nawe ejo kintu tubisubiremo ko
buri je nitwo kivuga mugabo ndazi ko ari igihe kiba kitoroshe ku basore kujisha ati mbere ibintu bizoherera no ku nkumi ati mbere ibintu bizogenda gute ubwira ngo naco nyene kuko kirashobora gutuma umuntu awusha guhiga ugasanga birahungabije no kwemera kwiba n'ivyigwa bigahungabana sivyo none aha rero ndibutse gato ko hari umuvunyi mwatoye ejo mubwiye ko muko murabimbaza umuvunyi nayimvuye none ko ikibyo bahisemwo Mère Thérèse do Calcutta sinzi ko Drey na Trésor Bodu umuco gato kugira ngo twumve impamvu mwahisemwo Mère Thérèse do Calcutta yego reka ndavuga ngira bariyumvira nawe icaza kukwiye araza kunyunganira umweranda Thérèse do Calcutta ni umweranda adasanzwe kandi navuga ni umweranda mushasha kuko yashizwe mu gihe c'aberanda na Papa Francisco 2016 kuko ni umweranda navuga nti yapfuye yitavye Imana vuba hari itariki 5 z'ukwezi kw'icenda 1997 none rero uwo mweranda bamwe twama tumwibuka akunda kutasha itariki 5 z'ukwezi kw'icenda rero kuba vyabaye ejo iyo batangaze kuva tumugabanye twebwe abashoboye kumwibuka nk'umuvunyi rero mu gutora umweranda byavuye hirya no hino harabaye igisabisho umutima mweranda aramutosa mu bandi beranda bari bategekanijwe tumaze kumuronka uwo mweranda turazirikana ubuzima bwiwe twaragiye turasoma ubuzima bwiwe ikintu nyamukuru yararangwa n'urukundo rudasanzwe yari umuntu yitangira abandi yari umuntu navuga nti ibikorwa vyiwe byari ibikorwa bigaragaza urukundo none tumaze kubona yuko yarangwa n'urukundo twari tubona ko twumwanisha n'ubutumwa bwacu umuntu ari muri kaminuza niba turiko agendera mu rukundo twebwe turiko turavuga muri za kaminuza hatobeye tuje mu bintu bitandukanye bamwe bazubaka abandi baje kubera Imana kwa rukundo nimba tutariko turaruvomerera bizoba bimeze gute rero kwitangira abandi gufashanya kuba mu bumwe wumva ko mweranda aheza akadufasha yakunda kuvuga amajambo menshi ijambo yakunda kuvuga mukiduha iteka nico tumariye abandi mu yandi majambo atacumariye abandi atateka ushobora kuronka turamukunda cyane rwose yamara dusabira kandi bikagenda neza murakoze urakoze cyane nshimangiye gato ntumwunganiraga Audrey yabivuze neza ego nanjye nagira nshimangire gato turi twishika muri kaminuza ico gihe umusasedusi je nasanze ari Patrice Nyamuruzi je rero icantangaza nkihashika natangazwa n'ingene umusasedusi yaduhamagarira kwiyumvira ngo mbega abo muri kumuryango bose baguwe neza jewe byarantangaza kubera kwiyumvira ko abandi baguwe neza nawe utawundi ufise n'ushobora kashikira none kumenya ko nakatarishe university je ndi capable kumurihira nanje kanje ateje nirihira numva umenye ni ibintu biraturengeye gatoya ndi ko bihashika kujya mu byo muri commission charité de développement rwari urwego rw'ukurondera nabyo umenga barahebwe bajya abana umuntu wo mwibarabara baragirwa nkaduruma natwe nyine abashe muri kaminuza n'ababyeyi babo bajya bagenda batameze ku mutwe harabaja gusega mu nyuma bitaweho bagahabwa inyigisho n'abanyeshuri nyene bahavura baragira imyuga bateza imbere n'abana bafite umuntu wo mwibarabara harabizi imyuga uno munsi bateye imbere bagira n'ingo zabo rero mu karangamutima je nasanze muri za kaminuza ico kintu umusaserodoti yarakiduhamagarira cane gose kwiyumvira bajya umenga barahebwe reza bikadita nico kintu ca mbere yakora uraje n'amafoto usanga kumwe n'abantu bagwaye kwashi abantu basigaye bamenyana amagufa yagendanye asabira abo bantu rero uwo mutima namwe ubandanye bakora kugira ngo abivuze kugira mwitanaho mwumve ko ukeneye gufashwa sujya mwamana mu bise mu gitondo sujya arespecta amarande vuka se amahera ya bus sujya mwamuri kumwe niyo undi mutabona igituma atakiza mukaja kumurondera wa wundi nyene ashobora kuba se ibyo bibazo byamutumye yigira kure y'umuryango tugume mu bumwe tugume dufashanye nakaja mu mbano sozerera ko sinzi ko Jose nakaja mu sozerera jewe ciye numva nibutse mu bikorwa natwe twakoze mu masomene ya mbere atubwira yuko tuzoja kuraba abantu bo mu Buterere mwebwe muje Buterere yarabaye miroire ari ahantu hameze neza nayo kera twari tuzi ko Buterere ari ahantu hose haherera imicafu
mugabo twaragiye aho nyene hajya nyene bashira imicafu kurabayo bajya abantu batoragura utwakorotse mu micafu nibuka ko twagiye dutambuka n'amaguru mugabo aratubwira ati muri ubu buruhe nyene niho tugenda tujanye na Yezu tuje kuraba abo bantu badukeneye turashika turatanga ibyo twari twegeranije mu nyuma turagaruka kubandanya gaca duheza someni ico kintu rero kubona rero nimba Mutima Mweranda yatanze uwo mweranda ni kubera uruhererekanwe rw'ibyo bikorwa vyiza uwatanguje famille interversitaire yari afise mu mutima nibaza ko twobifatanya Mutima Mweranda ntiyihenda nta kosa na rimwe akora mu bintu vyiwe yarabonye ati uwatanguje uwo muryango yashaka bize bigera rero reka mugire umuvunyi avyumva kugira ngo abandanye aduherekeze nce nibaza ko mugera zasanze umuheze twarabivuze mu nkuru nibaza ko n'abantu twaciye muri iyo famille tuza dusubire n'ukuri tugira akarankonze ka twese twibukanye ivyo bikorwa twahora dukora ego numva umenga birakenewe même si twagiye mu bundi buzima tworaba no musi buhinga bwa none buriho padiri Nyasazi yaranje ingene abana natwe mugabo dusubire twiyibutse turabe nyabo nawe n'uwo mweranda natwege dusubire tumugire gwacu kuko iyo famille twarayiciyemo kandi ntitwayiretse ego cane kumbure sinzi Josiane nongera kutagira amahirwe yo kugira muracagira amahotrete muri za kaminuza arategurwa na cyane cyane porogaramu ikunze gukorwa ni fakumu de jene nayo turakunze kuyibamwo umwaka yabereye mu Rutana uno mwaka ntizubera muri Paruwasi Makamba diyoseze Bururi mu kwezi k'umunani natwe tuba duhamagariwe kuhashika hotrete yabaye ngiye wakibumbaze ko mugabo naraje barantumiye ndazivugiza hariyo umunsi umwe naje abana namaze kubaka urugo sinaharaye mugabo ndibuka ko naje guparticipa iyo kazo nuko nzi ko twironka abasangiye amahotrete atandukanye iyo kazo turayironka ico bitwa nasho miza kaminuza iyo kazo twe twikeneye nkuko bivuze ego none Audrey na Trésor nukuri turahimba cyane na Josiane kuba dusangiye nawe ikiyabo nagira rero umugisha mutumiriye abiko baradukurikirana kuri televiziyo kugira ngo ibituganiriye tuzoshikire benshi bashoboka mbere n'abanyeshuri bo muri za kaminuza n'abatari bwaze muri iyi famille kumbura uzobibona bigishwe mu bwico mubwiye abakunzi bacu kuyazi murakoze cyane abariko baratwumviriza bwa mbere turabakenguruki kwa duteze yo turateye intege abanyeshuri bose biga muri za kaminuza abari secondaire ariko baraza bagana kaminuza abanye turabateye intege kugira ngo bumve ko ubutumwa bw'umukama bubarindiriye kandi babandanye biyumvira bashishoza icyo umukama abashakako urakoze cyane ari cyo bagira ngire numva umenga nokenguruka no kuri nabashimira cyane rwose nshimira abantu bagize icyumviro cyo gutangura umuryango abavuze ba Patiri Nyanse Nkunziza Patiri Nkabona n'abandi bagiye muravuga gushika kubo dufise uno munsi Patiri Janvier hamwe na Patiri Deo aho bari mukaba bananya bagira neza urabona ko nabo nyene nyakasi mike umuryango guma waguka mwongere wacu diyoseze hari cyashaka twimvira twongera kugira ngo babe batatu canke bane kugira ngo ibintu ndaye bigenda neza none rero mukaba bananya bahezagira kandi abagire neza murakoze cyane urakoze cyane Audrey cyane cyo bwambere n'ubukenguruka nongera ntumirira abari muri za kaminuza bumve bakunze uwo umuryango wabo si umuryango wa Seovutera Seovani ahubwo n'umuryango w'umukristu wese ukatolika yiga muri kaminuza nongera ntumiye n'abiga muri secondaire bataraheze gusa babona bafise icizere cyo kuza muri za kaminuza bazoje baziwe bwa butumwa bahora bakora bari muri imana ariko bazobandanya bakora mbere uzona duga ukaba bwinshi maze ushuri za kaminuza ukenguruka nawe ntitwokorera ukengurukira abapatiri abavyeyi bacu Janje na Deo nabo mwanya bageze ko baratwitangira cyane baradufasha
biboneka ego abandi bahitagira cyane namwe turabakengurukiye rero mu kudukengurukira mwibutsa abanywanyi bacu ko dukeneye ko bagira arakapa jewe ubu nibaza ko baje kugira handi Ngizaza kwisabone ego bakoresha umwanya ego kaka kameze nk'umushora ego tujeme twishi n'amakomantere cyane cyane ego kugira ngo tuze tumenye ingene turyohora ibiganiro bikurikira batwibutse abaciye muri aya mafamiye n'amakoordination y'MSD icyo tutavuze ego ni byinshi ego cyane nanje nagira ntingukiye cyane rwose abavyeyi b'umuryango kuko natwebwe nka Axia baratwakiriye aha muri votation muri protu niho twari turi batwinuvye baratubonye nk'abakristu nk'abana babo bigeze kuhaca baratwakira neza Imana inezegeshaga kandi bakomeze mu butumwa bwabo ego Josiane mwashobora kudusozeresha bakunzi ba Axia Vice TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima no munsi twariko turahiteka abanyeshuri muri za kaminuza uno munsi twariko turiho iteka na twebwe twahaciye twongera duhiteka mwebwe mwese muzohaca n'abahaciye bose ukwemera kubyara ubuzima ni kubera kwa kwemera twatangurana famille d'investisseurs ari abantu bake n'amakaminuza make kwahavuye gukura kukajyamo amakaminuza yose yo mu Burundi bwose ibyo naruse mu ijambo bavuga ko n'abaruguru bose babandanije baguma baza mukifatanya nabo noneho ngo na Grace Minere yaragiye rero turakengurukiye cyane abanywanyi bacu ikiganiro cyari kiryoshe abatumire batwemereye ko bazogaruka tuvuge n'ibindi byinshi twagiye turaca ku mayange nshimiye cyane na Sandrine twarivugira ikiganiro kera Sandrine turaryohewe rero mubandanye mudukurikira tubandanye tunezerwa turyoherwa yari Josiane Imana ariyo iruhande yanjye hari dushime Trésor arakaza Hakizimana Sandrine murakoze